Reka subire ndabaye ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro zitambutsa kuri ishene ya nyimwe rudende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru rero na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Inkuru y'umunezero yasasagaye mu muryango wa Alain Guillaume Bunyoni nyuma yaho rero ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amugiriye ikigongwe. Ni muje kandi Alain Guillaume Bunyoni yari yakatiwe gufungwa igifungo c'ubuzima bwe bwose, akaba rero yaragirizwaga kuba yari yashatse kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Ubwo iyo nkuru turaza kugerwaho ku buryo bw'idonido. Ese niye muri mvano yatumye Evariste Ndayishimiye yemera guha ikigongwe uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi? No mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira kubiriko biravugwa no ngaha mu Burundi. Aho mu Burundi hariko haravugwa urudandazwa rw'abana, turaza kubigerwaho ko navyo ku buryo bw'idonido tubibashikirize uko byose bihagaze. Naho mu yandi makuru kandi n'ubundi nitunyarukira mu Cibitoke, turaza kubera ko hari umwigisha yafashwe ariko arashurashuza umunyeshuri wiwe. Ivyo navyo turabigaruka ko mu kanya ku buryo bw'idonido tubandanye tubashikiriza. Naho i Bujumbura ho abakenyezi ngo bimboneza bakaba basaba abana ngo ko bokingirwa gushika bageze mu bigero. Aya nandi makuru yose ni mu kanya ku buryo bw'idonido. Mwidonido ry'amakuru yacu reka tuyatanguriye kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, aho wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yari amaze igihe kitari gitoya apfunzwe, akaba yaragirizwaga gushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Akaba rero yari yahamwe ko agomba gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Nimuje kandi uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yari hamaze igihe arwariye mu bitaro by'akarere bya Gitega, aho yaravanywe mu gasho ka Gitega kwigenekerezo ry'icenda mu Nyonyo ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Akaba rero yajanywe kuvurizwa hano ngaha mu bitaro by'Igitega i Bujumbura. Kuri ubu rero amakuru dufise yita cane anezereye umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni nuko yoba ahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Naho Bujumbura ho kuri wa 24 mu Nyonyo uyu mwaka abana hafi 300 barajanywe kugurishwa abavuye mu Burundi mu mwaka wa 2024. Mu gihe kandi amashirahamwe haranira agateka k'abana habandanya atabaza indongozi zo mu ntwaro ziragirizwa gufata minenegwe ibivugwa ndetse mbere ngo zigabifashta ngo nk'ibisanzwe ingaruka ngo zico cago. Ishirahamwe rijejwe kugwanya amabi ndengambibe ONLCT Tonflare isaba ko hagira ngo igikozwe mu maguru mashasha kandi mu buryo butunganijwe neza. Kubwa Prime Mbarukeye rongoye ONLCT, abana baba 300 baratwawe inyagano muri 2024. Ayo makuru kandi yashizwe ahabona ko 2021 ndamukiza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umwana. Urudandazwa rw'abana rumaze kumenyekana mu gihugu rurimwo gukoreshwa ibikorwa by'ubutunzi, ibikorwa birusha uburimyi, urudandazwa rutemewe, ingendo zo mu kinywabi zikorwa n'abana ku mbibe ndetse akaza n'urudandazwa rufatiye ku gitsina. Iyandikwa rikorwa n'imigwi y'inkozi z'ikibi. Icegeranyo ca 2024 c'ishirahamwe ONLCT cerekana ko abana 281 baguye mu mitego y'abaja kubagurisha mu mwaka uheze.
ico bikorwa ibice bikorwa ko na cane cane mu bakozwe ko n'ayo mabi abana 130 bava mu makomine ya Makamba, Rutana mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'Uburundi. Abana 151 biba bakuwe mu makomine ya Ruyigi, Cankuzo ndetse na Muyinga mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'Uburundi. Kubwa ONLCT ivyo bice ngo nivyo bigize imihora icishwamo abana bajanwa akugurishwa na cane cane mu bihugu bibanyi nka Tanzania, ariko ngo naho hajanwa cane cane abo bana. Kuri iyo ngorane kandi ONLCT isaba leta y'u Burundi kugwiza ihimiriza mu kibano, akanasaba ishirwaho ry'uribani mpuzabisata mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ico cago. Kubw'iryo shirahamwe kandi ngo birakenewe ko intwaro ku rwego rwo hasi igira uruhara rwayo kandi rukomeye. Bategerezwa kurikanura bakurikiranira hafi abo bantu bajana abo bana aho hari hose mu makansiye ndetse no mu mitumba. ONLCT irasaba kandi ko hoshimangirwa ugufashanya hagati y'ibihugu vyo mu karere mu ntumbero yo gutuza ico kiza ndingamibe, ukwegerana kw'imbibe hamwe ndetse n'ubukene mu miryango bituma abana benshi bagwa muri iyo mitego. Nubwo haba kandi amahiganwa atandukanye, urudandazwa rw'abana rubandanya rutera imbere mu Burundi, bikunyurwa hanini no kudahanwa, ukubura uburyo mu nzego hamwe ndetse n'uko abantu batarabitahura bikwiye. Kubwa Prime Mbarubukeye ngo guhaguruka mu kibano kw'inzego n'akarere nivyo ngo vyonyene bizotuma hagarara ndetse haranduranwa n'imizi ico cago cama buri mwaka kibuza abana bamwe uburenganzira bwabo. Cibitokeho umwigisha yafashwe hariko arashurashuza umunyeshuri wiwe wa 23 Munyonyi uyu mwaka. Umwigisha wo kw'ishure ry'ubuhinga rya komine Cibitoke yarafashwe ku umunsi wa gatandatu wa 22 Munyonyi uyu mwaka muri komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'Uburundi. Yafatiwe mu nzu yakira ingenzi ari kumwe n'umunyeshuri yigisha mw'ishure rirangiza. Iyo nkuru kandi irateye umubabaro mu bavyeyi ndetse no mu baharanira agateka k'abakenyezi ndetse n'akabana. Jean Bosco Bukuru umwigisha wo kuri RTC Cibitoke arapfungiwe mu gipolisi kuva kuri uyu wa gatandatu. Ubwo amasoko atandukanye yafashwe hafi isaha zitandatu mw'ihoteli yitwa Le Confort iri hafi y'ibitaro vya Cibitoke, ari kumwe n'uwo mwana nyene umunyeshuri wo mwaka uheza mu gisata c'umuyagankuba. Kubwo makuru twatohoje, umwigeme yari yavuye i Bujumbura, umugwa mukuru wa politika, umugwa mukuru w'Uburundi w'ubutunzi, aho abana n'abavyeyi yoba kandi ngo yasanzwe yugaranywe n'uwo mwigisha mu gihe kandi igipolisi cahashika. Ico gikorwa cakozwe n'igipolisi kivuye i Bujumbura gifashijwe n'abakora muri komisariya y'igipolisi ca Cibitoke. Bamaze kubimenya, abavyeyi b'uwo muyabaga baciye bihuta kuhashika, baca bamujana ku bitaro kugira ngo bamukoreshereze ibipimo kugira ngo barabe ko ata ndwara zifatira mu bihimba vy'irondoka afise, banamufashe mu bijanye n'indwara zo mu mutwe. Abavyeyi, amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi ndetse n'abana bariyamiriza iyo nyifato itokwihanganirwa ku umurezi, bakavuga ko iyo ngeso yimonogoje mu bigisha bafatira kuco bari mu ntumbero
bafatira kuco bari mu ntumbero yo gushurashuza abanyeshuri bagasabira ibihano ruhasha umwigisha kugira ngo bakinge ko iyo ngeso yisubiriza. Musitanteri wa komine Cibitoke Iloge naje neza yarashitse ahabereye iryo bara araherekejwe n'igipolisi yasabye ko haba amatoza yimbitse kugira ngo umuntu wese azokwagirwa n'ico caha ahanwe imbere ya sentare mu rubanza arwikibiriraho. Ivyo rero bikaba vyabaye kuri wa 2023. Na Bujumbura abakenyezi b'imboneza basaba ko abana batingirwa gushika bageze mu bigero. Kwa 2023 Munyonyo umwaka ihuriro rigira 6 y'abakenyezi b'imboneza ryabereye Bujumbura mu mukuru w'ubutunzi w'u Burundi, rikaba kandi ryashitse ku okamo gaterwa n'igihugu ko gushimangira igikorwa cyo gukingira indero ndetse no gukurikirana abana kuva mu buto gushika mu bigero. Iryo himiriza kandi ribaye mu gihe kandi imyitwarariko iguma yiyongera ku bibazo urwaruka rugira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayubahe akaba yasabye imiryango gutora abana bavukira canke bakurira mu mabohero kugira ngo ntibagire kazoza kabi, aho abo bana ndetse ni abera ngo ntibategerezwa kwishura ku vyaha batakoze, niko ashimangiye. Yaraniyamirije kandi abavyeyi bakoresha abana babo bagendana ubumuga mu kubakoresha mu gusenya. Yasabye kandi abarundi ndetse n'abafasha mu iterambere gushigikira igikorwa co kubigisha ndetse no kubashira mu kibano. Barafise ingabire zitandukanye kandi barashobora guterera cane mu miryango yabo ndetse n'igihugu, niko yabamenyesheje. Afata ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko iryo huriro rigamije gutegura urwaruka kwitegurira kuja mu mabanga, mu kwinagura mu by'ubwenge, amagara meza ndetse n'ubugwaneza. Igice c'imyaka y'abafite ko uwo mwaka ni yafatiwe ko uwo mwaka ni 8 gushika kuri 18 kandi kubwiwe ngo ni ikiringo gikomeye mu kubaka kazoza kurwaruka. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yasabye abavyeyi, abarezi ndetse n'indongozi gushira inguvu zabo hamwe mu ntumbero yo gukurikirana urwaruka ku ngorane zihari ubu ngubu. Akaba kandi yasabye ko hoshirwaho canke akugururwa ibigo vyo rwaruka mu ntumbero yo kubaha akaryo keza ko kwiga, kuganira ndetse no kwiyubaka muri iki gihe hari ingorane ziva ku gufata iyayuramutwe ndetse n'ubushurashuzi. Yarasabye kandi abanyamitahe gushigikira imigambi ishira imbere agateka k'urwaruka, abibutsa ko ivyo bishigikira imbona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 kandi igihugu giteye imbere muri 2060. Umuhuzabikorwa wa ONU mu Burundi Violette Kakuyomya yamenyesheje ko ONU itazohengeshanya gufasha igihugu mu bikorwa byacu byo gufasha abana. Ubwo mukenyezi umwana akuze neza, yiga neza, agatera imbere neza kandi agaca aba ikintu gikomeye mu guhuza ikibano. Iryo huriro kandi ry'abakenyezi b'imboneza ryabaye ku magenekerezo ya 2021 Munyonyo uyu mwaka, nk'uko amakuru dukesha amasoko yacu yarahatubereye abishikiriza. Reka rushimire mu mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twariko tubashikiriza kuri iyi saha. Reka tube dusozereye ngaha, gusa turaza gusubira mu makuru n'ubundi araza kuba agezweko. Ico musabwa no gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze murabambere kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba turimo turashikiriza kuno munasha kuri yanyu mukunda cane Imwe Rudende ya Isange TV.